Reka rero nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu ndagoye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo ryanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru avugwa mu bisata bitandukanye yisata ca politique umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akoreranga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Nizere ko wajije rero gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video rawanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru akomeye cyane mwe mwaragiye munyegezwa ariko nga kuri Burundi News TV turayegeranya tukabashitsa ko migano vyacu vya misi yose idonido. Gushika ubu rero heze imyaka igira itatu atawuzi ivyashikiye umisi Petero Nkurunziza, ariko bikaba bigarutse nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene nkuko abahanuzi babitomora. Gushika ubu rero amagara yiwe aragemeye nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo gushika yova mu bihugu vy'amakungu, aho nanone yaravuye mu rugendo rw'ibivurwa yuko rero gushika ubu ngubu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ikudeta irashobora gutangazwa, ariko nanone urupfu rw'iyo rurafise aho ruhuriye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza bivanye nuko wahaye umukuru w'igihugu Moise Petero Nkurunziza ishano arafise ahahuriye n'uyu nyene yoba ariko yibonekeza mu kwica abarundi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni mu buryo bw'idonido. Reka tuyatangurire kuri uku kuri nanone kuri ko kurakwiragizwa irya nino ku mbuga hwandiro zitandukanye nyuma yuko rero gushika ubu ngubu n'umutambukanyi w'Moise Petero Nkurunziza Denis Bucumi Nkurunziza gushika ubu ngubu ajeje gukorora mosozi nyuma y'amajambo akomeye cyane ariko aramenyekana kandi ashirwa agaragara kubijanye n'uwo yarigize uruhara mu bijanye no kugandagura umwisi Petero Nkurunziza. Okay mugo icyo satse kuvuga Ndayishimiye yatwa bamuhaye gutwara CNDD-FDD ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kigitangura. Inyuma yaho kubera amabi ibara umugwi w'inkorabara wimbonera kure urongowe n'umugambwe CNDD-FDD Ndayishimiye yararongoye niho wiswe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU izina rya milisi akavuga ati ubu turafise umukuru w'igihugu. Ariko urabe iyi misi ya nyuma ndaraba nk'ibintu bandika ku mbuga ndavye ingene banyishira ubwambe n'ingene banyishira ubu nkumviriza ingene bavuga batanguye kuvuga ko ataco bakimurindiriyeko, batanguye kumuvuga ko ari amajambo gusa atagikurikira, batanguye ahubwo kumuvuga ko we nyene ari muri ivyo ariko aravuga, avuze ko yidogera abanywa champagne akataboneka ifoto ya champagne ariko arayinywa ariko aravuga batwaye ivy'abandi bakaca bibuka amatongo afise. Je nabonye ku rubuga banyandikira amatongo Ndayishimiye yihaye Bugendana, amatongo Ndayishimiye yihaye muri Karusi Bugenyuzi, amatongo Ndayishimiye n'umugore bihaye mu Kirimba no kwibubu. Nagumye ndonka ubutumwa bwinshi bw'ahantu henshi mu Burundi bavuga ingene uwo nyene wamenga ariko arabavugira niwe nyene ariko arayora ivyabo. Eka rero ndabahe mwiriwe nongere ndabipurize ikaze mwebwe mwese muduteze amatwi kuri radio igicaniro muri kano kanya kiganiro akari ku mutima. Turi kwigenekerezo rya 11 rishira wa 12 Kigarama umwaka w'2023. Aya namagenekerezo adasanzwe ku gihugu c'u Burundi n'abarundi, ari naho muri radio igicaniro twabatunganyirije kino kiganiro kidasanzwe twibuka igihe kitabaye ciza ku Burundi n'abarundi. Ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka w'2015 nigihe twibuka amabi menshi harimwo igandagurwa bunyamaswa ryakorewe bene Burundi. Intandaro ya byose kikaba cyari kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza yari yihagiye ku nguvu abifahijwemwo n'umugambwe we CNDD-FDD, cyavuye gikwega akarambaraye ku gihugu, bamwe bakicwa abandi bagafungwa abatari bake bakangazwa. Bamwe n'abandi rero barakunze gufata iki gihe kumbure nk'ikimanga Uburundi bwaguyemwo n'intandaro y'ibibazo igihugu kiriko kiracamwo gushika uno munsi
kwisonga hakaza ibibazo by'umutekano n'ubutunzi. Ico bikoze inyuma y'imyaka 8 igihugu kiriko gica mu bihe bitoroshe n'abarundi bakama mu ruhagarara gushika naho ubona ko atacizere cyakazoza bafise. Ku rundi ruhande haranibonekeza ibisa no kumenyera amagogwa hejuru yo gushacoba no gusasira indavi kibi. Ariko rero ibi bikaba ari kwa kundi umugani w'ikirundo ugira ngo ububuze uko agira nabi. Naye handi ho ntibikwiye ko umuntu yokomera amashi umuhamba bona. Ni naha radio igicaniro yafatiye mu gutunganya kino kiganiro ngo turabire hamwe n'abatumire bacu gute abarundi twotsinda ubwoba mu kwanka ikibi aho gituruka hose. Arsene Bitabuzi nije giye kuremesha kino kiganiro. Chantale niragira murantunga niwe afashije mu biga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi. Twese twatubipurije ikaze. Munkundiye imbere yo kwakira abatumire nagire mbanze nkubitire mu munyororo w'intara ya Bubanza ahafungiwe mugenzi wacu w'iradio umupasoni Florian Irangabiye, tukaba tumuteye intege kandi tumubwira ko tutadohoka ku kivi yadusize ko kandi twatanguranye. Munkundiye rero ngaruke mu kiganiro cacu nakira n'abatumire. Ndababwira ko turi kumwe n'abatumire batatu. Wa mbere akaba ari Pacifique ni nahazwe arongoye Fokode n'umugambi ndondeza, numwe muhagariye agateka kazina muntu yahamagayira abarundi kwiyamiriza iki kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza twababwiye cyazanye amabi kuva muri 2015 gushika uno munsi. Turi kumwe kandi na Bob Rugurika numumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA. Iyi nayo ni imwe mu maradiyo kumbure yaturiwe mu mwaka wa 2015 bivuye ku makuru n'ibiganiro bidashimisha ubutegetsi bwa CNDD FDD byaca kuri iyi radio RPA. Turi kumwe kandi na Christian Gasuku numwe mu bagize radio igicaniro kandi numwe mu bari mu myiyerekano ya 2015. Mu nkundi rero nakira abatumire mpereye kuri Pacifique ni nahazwe. Pacifique turabaramukije tubifurije nikaze mu kiganiro. Naje wenda baramukije ndaramukije abo tuza gusangira ikiganiro n'abanyagihugu bose bazoshobora kucumviriza. Murakoze cyane Bobo Rugurika, namwe turabakiriye kandi nikaze mu kiganiro. Ndabashimiye Arsene ku butumire, ndashimiye nabo tuza gusangira kino kiganiro hano ku radio yanyu. Ndaramukije kandi n'abarundi cyangwa abanyamahanga bazoshobora kucumviriza. Murakoze Christian Gasuku, namwe turabaramukije tubahanikaze mu kiganiro. Amahoro neza Arsene, ndabaramukije nanje, ndaramukije abo tugiye dusangire ikiganiro, nanje nongera ndamutsa abazokumviriza iki kiganiro bose. Murakoze cyane. Ndahera ikibazo canje kwa Pacifique inahazwe nkuko nababwiye yuko arongoye Fokode ari kumburira umugambi ndondeza, kandi ku buryo bwihariye Pacifique inahazwe ari numwe mu bahamagayira abarundi kuja mu barabara biyamiriza ikiringo ca gatatu hamwe umukuru w'igihugu Nkurunziza ahirahiye akitoza kuri ico kiringo ciwe ca gatatu. Pacifique inahazwe, mwebwe uno munsi inyuma y'imyaka 8 muravye kumbure ibyashikiye uburundi n'abarundi kuri aya magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama turiko turavuga, ukaraba naho bigeze uno munsi, nobaze ikibazo nti ubu munsi niki wobwira bariko baratwumviriza muri kino kiganiro? Kumbure ku munsi nk'uyu ngira umuntu yosubira kubanza kwibutsa ibyo turiko turavuga ko ivyo ari byo, kuko umuntu abwiye abantu ngo ivyabaye kuri ano magenekerezo atabanje kuvyibutsa, haraho twibaza ngo bose baravyibuka, ariko kumbura ugasanga hariho abari bakiri bato n'abandi batera bibagira. Nk'uko bivuze mu mwaka w'ibihumbi 2015 wari umwaka ugoye cyane mu mateka y'u Burundi, aho twari dufise umukuru w'igihugu yitwa Petero Nkurunziza. Ico gihe yari amaze imyaka 10 ku butegetsi, agiye kurangiza ikiringo ciwe kigira kabiri, akaba bw'ibashingiro ry'u Burundi ritari ryemera ko ari umuntu arenze ibiringo bibiri. Ivyo kandi bikaba byari byavuye mu biganiro byabaye hagati y'abarundi imyaka myinshi, byarangijwe n'amasezerano y'Arusha yo mu kwezi k'umunani mu 2000, aho abagiye mu biganiro bagize bati
injyane z'Uburundi ni injyane zubakiye cyane kuri politike ariko usanga zifise hamwe hamwe n'amashami abonekamwo ivy'ubwoko bakagira bati ikibazo nyamukuru mu Burundi ni ikibazo c'ingene abantu bashika ku butegetsi n'ingene babuvako maze abafise ubutegetsi bakama bakora ibintu byose bituma ata wundi yo kwigera bushikako bakabwigungira bakabugira ubwabo bonyene hanyuma abatari mu butegetsi nabo bagakora ivyoshoboka byose kugira ngo bashobore kubushikira kubera ko inzira zose ziba zugaye kandi atajambo bafise mu gene igihugu cyabo gitwawe niho rero mu kwiyumvira ingera ata muntu yosura kwihariza ubutegetsi baca biyumvira ko ata mukuru w'igihugu n'umwe yosura kurenza imyaka 10 ku butegetsi nguyo Petero Nkurunziza abonye imyaka 10 igiye guhera yiga amayeri menshi y'ingene ivyo bintu yo birenga ko ararondera guhindura iryo bwizwa shingiro ribivuga biramunanira mu nyuma zanako ikingo ciwe ca mbere kidaharurwa naho yarakwije imyaka 10 ko ari guharura imyaka 5 y'ikingo ca kabiri gusa abanyagihugu no kuvuga muravuze abanyagihugu muri rusange nticyumvikana neza hariho amashirahamwe yigenga muri societe civile hariho imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi eka hariho mbere nawo umugambwe wiwe hamwe hose hari abantu amubwira bati ibi bintu ugomba ukore ntibishoboka bizokwega karambaraye mu gihugu mu mashirahamwe yigenga twari dufise urunani rw'amashirahamwe yarenga 300 gwitwa Muvuma Harto turaje manda turavuga neza icese guhera mu kwezi kwa mbere muri 2015 turandikira umukuru w'igihugu ko niyahirahira akaja kwihikirirwa kigira gatatu ko tuzosaba abanyagihugu kuvyiyamiriza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi havuka urunani gwitwa Muvuma Arusha nabwo nyene ruvuga imvugo nk'iyo yacu nyene mu mugambwe CNDD-FDD wari ku butegetsi naho nyene Petero Nkurunziza aracanamwo n'abategetsi batari bake icegera ciwe Gerebadi Rufikiri umukuru w'inama nshinga amateka w'ico gihe Pio ntavyo hanyuma abashikiranganji babura amatari eka imice minini myinshi cyane y'uwo mugambwe hari abantu bavuga bati ibi bintu ugomba dutwaremo sivyo bishobora gusambura igihugu aribo baje bahavuye bitwa abafrondeur iruhande yabo bose no kwibutsa ko hari abandi nk'amasengero y'abakatolika b'abaporoti ibihugu bigenzi by'u Burundi ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya leta zunze ubumwe za Amerika eka hose baramubwira bati guhonyora amasezerano yarusha no gusubiza igihugu mu kaga ibyo byose birenga ko ariko byatumye itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2015 abanyagihugu baja mu mabarabara bariyamiriza ingingo Nkurunziza yarayavuze ko azitoza ubugira gatatu imyerekano yaramaze nk'ikiringo cy'amezi 2 yateye ijya guhera nko hagati na hagati mu kwezi kwa gatandatu muri 2015 naho imyerekano yari iheze mu gihugu hagumye hari intureka hariho ubwa mbere bw'abanyagihugu batari bake bari barahunze igihugu impunzi zashika hafi bariko bashikira hafi bariko baregereza umuriyoni ngira ngo mu bihugu bitandukanye hanyuma mu gihugu naho buke buke hatera haboneka imigwi ifata ibigwanisho mwijoro cyane cyane mu majoro harumvikana amasase mu makarti atandukanye ya Bujumbura bikumvikana mu mihingo itandukanye y'igihugu haravuka imihari yiyemeje gufata umuheto kugira ngo itembagaze ubutegetsi bwa Nkurunziza hariho abasirikare bavuze ko bashinze umuhari Forebu ku rundi ruhande hariho nk'umuhari Red Tabara haragenda havugwa n'abandi ugasanga haravugwa rimwe na rimwe abandi bantu bavuga ngo bafashe umuheto mu kwezi kwa12 rero muri 2015 niho ku magenekerezo kw'igenekerezo rya 11 mu gatondo ka kare hariho abafashe ibigwanisho baratera amakambi cyane cyane mu Ngagara ateye ikambi yo mu Ngagara baratera tubuziki kubu twamaze kugaruka muri bwa bumwe bwacu kuba ivyo vyose tubitegera byatunyoshe tubuziki ingorane niyihe ingorane nubira cyariho kuko nakarezareza kakaraga mutima kubukoroni ubu turafise umuco wo gushaka kwigereka kubamaze gutera imbere biduma duhamira amatungo n'ingoga ngo mungane na bamwe batera imbere kandi namwe mutaratangura no gukora
muragenda mukaraba umuzungu, mugashaka kurya nkawe, mugashaka gutambuka nkawe, mugashaka kugenda nkawe, mugashaka kwambara nkawe. Banza urabe nawe aho yaciye kugira hashike, kugira ngo nawe uce muri iyo nzira. Ibi byo gushaka guhahamira amatungo ngube nk'umuzungu bunyene, mugabo yafashe imyaka irenga 40 kugira bishikire, biri mu bituma uno munsi tunyoshwe. Uwabuze akazi muri leta, aho kuja gukora acashaka kuba umudandaza w'ivyo atimbuye. Abakomisiyoneri bajya bose ni bagwiza ubukene. Kubera iki wanka gukora ukarindira ko uwundi akora ngo uzoca uja kudandaza ivyiwe? Wewe ntiyo vyidandariza. Nico gituma tugira dukomeze amakoperative y'abimbura n'amakoperative y'abasumyi. Gutyo haca haba urufatangane, abo bitambika hagati bavemwo, kuko nibo batera ubukene. Umwe wese nagira ico akora, hanyuma ico akoze agishore aronka amahera. N'ubwenge urabushora, umutwe wawe urashobora kuwushora. Mumenye ko atanumwe afise uburenganzira bwo gufungura ataco yashoye. Ngira ngo abamenyesha Imana tuzoca tubabarira, kuko umenga no mu bitabo vy'Imana bene Levi ntibatorana amatongo, bagaburirwa n'igikorwa cabo. Muga rero niyo uri kurarondera icicumi, banza wereke abucaka aho bagikura. Murumva ko atanumwe agirirwa ikigongwe, nta numwe ayemerewe gufungura atakoze. None gantuzeho hajya ku iparuwase, umuntu yofata utuzu tw'inkwavu akatwubaka akereka abandi ingene borora inkwavu, gasaga paruwase yose umuntu wese mu ndwi yinjiza 100,000, yobura icicuma atanga. Erega tuze turacira ubwenge ngaho nyene. Ikindi kituwanone uno munsi, kutagira merekero. Uwutagira yaja ntaceregwa, kandi utagira yaja ntazimira. Banza urabiyuje, uvuga uti jewe ndavye ntegereza kuronka inzu y'amabati, kugira ndayironke bigenda gute? Ntegerezwa gukora ibi bizompa amahera nce ngura amabati nubaka iyo nzu. None wihaye igihe kingana iki kugira uronke iyo nzu? Ntihagire uzovuga ngo ni Neva azoja kuyimwubakira. Nta Neva azoja kurima mwitongo ryawe. Mugara kwereka ingene ushobora kuronka itunga. Twaragize ibibazo muri iki gihe aho n'indongozi zidashaka kubona iyo zijana irihanga ry'u Burundi. Niyo ngorane dufise uno munsi. Ariko naganda abwire ko twamaze kuhabona. Narahaberetse ishusho y'u Burundi dukeneye. Umwe wese rero yigire inama. Hariho abandi bavuga ngo ingorane dufise no kubura umutahe. Umwe wese nta numwe atagira umutahe. Genda mubaze abo batanguye. Muzosanga ibihugu vyinshi vyateye imbere bihereye ku burimyi. Kuko guhingura ubutare bisaba ko uba ufise uwundi mutahe, ariko kurima umutahe ni wewe nyene. Ndazi ibihugu vyahereye kurima ibiraya n'umuceri, hanyuma birashora hanze ibifungurwa, bica bizana amahera yo kugura amamashini yo guhingura bwa butare. None tweho ni kuki tutobigira? Ko butare tubufise, tukaba dufise isi nziza. Ni igiki kibuza ko tutorima tukorora, hanyuma tugashora hanze ayo mahera tukagura amamashini yo guhingura bwa butare, tugaheza tukiyubakira amabarabara. Ntagira umuntu urazosubira kuvuga ngo yabuze umutahe. Ingorane dufise ubu muri uwo mwaka w'2023 nizo ngorane ndababwiye zitarenga 4. Umuco wo gushaka kwigereka ku batunze kare ugashaka gutunga n'ingoga, umuco wo kumva yuko niyo ubuzi ico ukora utegeza kuba umukomisiyoneri, n'umuco wo kudashaka kugira amerekero ngo ubone iyo uja ivyo ukeneye kugira ngo birondere, hanyuma no kwama mu myidodombo ngo ntugire umutahe. Kuva uno munsi rero duhinduke, kuko turafise abo twigana. Erega twebwe turashaka gutera imbere kurusha ibindi bihugu vyose, kuko twebwe turabona aho baguye mu rudubi naho bataguye mu rudubi, tukahakosora tukiri mu nzira.
nico gituma dushobora gutera imbere n'ingoga kandi tukabasiga kuko twe turafise iyo tuja erega bobo haraheze none bazokubaka amashuri bayafise bubake amabarabara bayafise bubake ibitaro babifise bubake amahinguriro bayafise mugatwe ivyo vyose nibikiturindiriye twebwe turafise iyo tuja no kuvuga turafise kazoza keza ni mureme rero ntagire usubira kwidodomba Imana araduhaye ibikwiye ariko rero tunezerwa no kubona hari abarundi bamaze kuva hasi bagakorera igihugu cyabo kandi baduha akarorero gakomeye cyane turabirako kugira tubone ko atabuye riri mu mugongo abo barundi nibo nashaka gushimira rero ndabashimire kuko nibo citegererezo nivyo ni beshi mugabo hariho ababa bafise akabirya gusumba abandi hariho abaharanira intwaro ibereye gusumbya abandi intwaro ibereye nama ndiko ndabivuga irangwa no kugwanya akarenganyo ikarangwa no gukorera bene gihugu mu byo bakeneye byose utatsingurire hanyuma ikarangwa no kubungabunga neza itunga rusange umuntu azi yuko abari ndongozi ivyo ntabavyumva ntagwanya akarenganyo ntakorera bene gihugu ivyo bakeneye byose atarinze kubasaba ingurire ntabungabunge umutungo w'igihugu uwo ntarimwo none rero turafise uwa mbere w'intwazangabo yatanze akarorero kugira muce mumwigirako uwa mbere dufise ni intwazangabo mu gipolisi bashinze ivyo gukoresha ibikoresho bikenewe mu gipolisi nimwiyumvire namwe iyo ntwazangabo igishika mu mabanga yasanze mu kigega kirimwo amahera atarenga imiliyoni 5 aho hari mu mwaka uhezega mugabo yasanze ata miliyoni zirenga 5 mu kigega uwo mwaka wonyene ubu mu kigega iwe harimwo imiliyoni 50 mu bikorwa yajejwe kubera ntasesagura amahera sohoka agiye gukora igikorwa yasanze bahora bakoresha mu mwaka igitoro kirenga amaritiro imiliyoni 3,500 ku mwaka ariko kubera gucungera neza ntihagire uwusesagura uyu mwaka yakoresheje litiro 700 gusa murumva kuva ku litiro imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 agacaja ku maritiro ibihumbi 700 gusa ica gatanu mwumve nk'ubu mwoca mubaza muti none vyagenda gute abandi igitangaje urumva ibikorwa vyabandanije nkuko vyahora mwarigeze mubona abapolisi batariko barakora mwarigeze mubona badakora babandanije bakora mu matungo y'igihugu akoreshwa mu gipolisi ku mahera yari yarategekanijwe gukoresha mu mwaka yaziganije imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660 mwumva yaziganije amashuri angahe mwumva imiliyaridi 17 n'imiliyoni 660 yaziganijwe ayo yose yahora agenda nk'ifu y'imijira tutazi yaje n'intwazangabo yerekanye umutima wo gukunda igihugu kuko ubu namwe mwoca mwibaza muti kera yajahe none aho bayajana wewe ntiyari kuyajanayo naramwihweje casanga n'umukiriso naramwihweje kabisa ndamuzi yitwa General de Brigade de Police Ngendabanka Joseph ngo uyu ari ngaho imbere yanje ndamuzi yuko ari umuntu yemera Imana cyane nico gituma atanyonora naho rero ari General de Brigade mu kwezi kwa12 azoba ari General Major mu gipolisi kuko yararikoreye ateza kurironka tumuhaye rero ikidari cyo gukora akazi neza c'intwazangabo hamwe n'akazamuzo k'imiliyoni 2 kandi murumva no ku bitugu hazoca haduga kandi ku bitugu haduze no kuri poche applique haba haduze none rero naze tubimushikirize.
duce tumuha n'urupapuro ruzokwamara umuranga n'abuzukuru n'abuzukuruza baze babone ko yabaye umuhizi. Hanyuma abana nabo bashobora kumubaza ngo umwuko n'ikiriko, duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. Abantu mwene aba rero murumva ku ntwari ibereye uwo muntu ko afise akarorero, indongozi zose zokwigirako. Guhera uno munsi aha murarose icigwa, nimwibaze ku rwego umwe wese basi yopfuma aziganya imiliyaridi 5. Ubushikiranganji ni 15, imiliyaridi 5 kugwiza 15 ni kangahe? Mwumva ayo mahera yo kubaka ibintu bingana iki mu gihugu cyacu? Basi ni miburiburi, wewe urumva ni 17. Cufata umwe wese yoziganya imiliyaridi 5, ingene vyogenda zamurarabiraho. Uwa kabiri muri ivyo vyo kubungabunga itunga ry'igihugu, hajya rero ndababwire ntimuze muraraba ngo hariho mutoyi na mukuru. Umuntu arashaka gukora ibikorwa by'ubuhizi mumwita mutoyi. Uwa kabiri ni nyakubahwa Mbonihankuye Izayi, n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Esta riri hamwe hahora ishuri rya Atene primaire. Yarerekanye ubuhizi bwo kunda igihugu, ni mu mahamashi menshi cyane. Iryo shuri riri ahantu hari kibanza kinini kandi gicambirwa na babandi bama bashaka gusahura ivy'igihugu. Benshi murazi yuko Umurundi abonye itongo ryiza mu gisagara wobeshe rifise ibonye inyama. Baragirutse ko iryo tongo ngo mpaka barinyage igihugu. Erega simbesha. Ntimwabonye igihe tuvuze ngo tugira twubake kwa Ntare, abantu bose ntibace biruka kuhagura hose ngo igihugu nikironka aho cubaka. None ubusibo birirwa baragundana ngo mpaka ngo bagundane n'ikirimba ca Ntare. Ico kibanza rero kiri mwirohero, haradutse akagwi k'abantu bashaka kucigarurira. Uyu muyobozi wenyene barahanganye gushika naho barondera ibintu bomwagiriza kugira aje mwibohero ngo canke akugwe mu mabanga babone kuhiba, ariko ntiyacitse inkokora. Mu nyuma baragerageje ngo bamuhe igiturire c'amahera menshi ngo abahe ico kibanza, biranka. Aratabaza gushika ubushikiranganji buza gukingira ico kibanza. Babibonye uko batagwa kumutera ubwoba ngo n'ugupfura ashobora gupfa, ararinda. Mwumvise ko abamaratiri babaho? Muri mwese ninde yokora uko? Kwigisagara ca Bujumbura mukizi abantu menga babonye itongo n'ifisi bonye inyama. Mbwira muri mwese umuntu yorinda akavuga ati nzokingira ivy'igihugu ninde? Ahubwo wewe nyene ni utagura kuvyiba. Hagiye aca avuga ati ahubwo naje muce mumpa kwikimanyu. Murabizi byose imby'imbeshere. None nawe mu kumutera iteka wenyene yiteye, tumuha ikidari cyo gukunda igihugu c'intwazangabo, hanyuma nawe nyene duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2. Mbona kiri muto aracyariko arakorera igihugu. Ejo ngira ngo muzosanga araduze hejuru. Murumva ko ariko arabikorera? Abandi mwishinge mwicaye ngo nakararose promotion. Nimwabone jarose promotion ntimuze muvuga amajambo. Murumva ko abikwiye, uwarakwiye kuba umutegetsi. Arabikwiye. Ngo wabaye umwizigirwa muri bito bito, ngo zogira iki? Uzomwizigirwa muri binini. Ubuza gushabura tagata. Nawe nyene duce tumuha urupapuro rw'iteka kugira abana n'abuzukuruza baze bamenye ko yigeze kuba umuhizi akomeye. Turazi ko abana baza kumubwira ngo papa ngo umwuko n'ikiriko ngo twereke turabe. Nawe duce tumuha akazamuzo k'imiliyoni 2.
uragahora gutyo rero n'abandi bakubonere ko akarorero ntabahora baca bikatira itongo sindabazi muri ibi nyene byo kugira uburongozi bwiza batoyi bama bariko bararabwa uwa gatatu gukunda igihugu cy'u Burundi ni umunyamahanga uwo munyamahanga ni umushoferi umudereva mu buserukizi bw'u Burundi i Washington yitwa Suchu Saula uwo mushoferi yamuka mu gihugu ca Fiji afise ubwira budasanzwe uretse kubungabunga imodoka amaze imyaka 20 abungabunga imodoka y'ubwo buserukizi kurusha n'abarundi basanzwe ari abarundi mwiyumvire aho abarundi niwe yabigisha akabamenyereza gutwara imodoka ari i Washington bahejeje kubimenya bagaca bitorokera bakigira bakiyita impunzi muga wewe yagumye ko imyaka 20 n'uno munsi gushikaho yimva kumenya igihugu nici wabo yaraje gufatira ikiruhuko ngaha mu mwaka uheze aranezerwa cyane ariwe yirihiye itike abona ko agiye mu gihugu ci wabo uwo rero nawe twateguye twamuhaye ikidari c'abitangira igihugu c'ifeza n'akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi 500 abari mu buserukizi ngaba mu bushikiranganje bw'imigenderanire bazoca bakamushikiriza ngira ngo ntayegayezwa mu bushikiranganje azava yita ko ari we yakarose genda nawe ukarondere nawe umwaka abari uzotonda rega biza uko nyene kwahonyoye genda ukore mu mwaka uzosaga wahashize nuko bigenda aho ni ku muce rero waba bandi bitangira igihugu ngira nje ku muce wari umuce w'intwari ibereye abantu baha amabanga bakayarangura neza ubu ngira nje ku muco rero wabitangira igihugu n'abene gihugu ivyo twama turiko turababwira yuko umuntu murundi wese ategerezwa kumva yuko igihugu acigura tukigana ba Rwagasore tukigana ba Bihome ukacigura igihugu none je ndababaza igihugu rinda wiba utwo cifitiye ubwo wocihebera ukagiha amaraso yawe tumvikana none ukuri si kumwe rero turabona bakwiye gutanga akarorero kurusha abandi tubona yuko biyemeje ko igihugu bashobora kucigura uwa mbere muri uwo mugwi ni Colonel de Police Nibizi Gervais iyi ntwazangabo mu Nyamiramabi niwe yagiye arongoye umugwi w'intwazangabo 10 karuhariwe mu gutabara ibiza n'isibe bagiye gutabara igihugu ca Turikiya igihe cahitanwa na Nyamugigima twarabarungitse bakoreye ahantu hari igikonyozi kiri munsi y'amadogre 7 dogre niho bakoreye barakora baratabara gushikaho umukuru w'igihugu ca Turikiya yamwambitse ikidari c'abiguze igihugu ca Turikiya kandi akiriho none ga yemwe mwumva mu Burundi byoca bigenda gute arinze yigura ikindi gihugu twamutumye kucigura yoreka kwigura igihugu ciwe none rero nawe twaramukengurikiye cyane kandi tumuhaye ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2 kandi aje yambaye ca kidari naco cyo kwitangira igihugu ca Turikiyaga aracabaye agerekako duca tumuha nawe nyene urupapuro rw'iteka bose bazokwama barabirako
n'abana rero amashokora y'abana ciyaronka. Uwa kabiri muri uwo muce w'abitangira igihugu ni Colonel de Police Mukoko Edouard Open 0907 dramatique. Uyu oje nibaza yuko mwari mukwiye kumuha amashi menshi. Yabakuye ku muzigo munini bashi. Muribuka akagwe k'inkozi z'ikibi kari kagisibije kazibiri barabara kuva Bugarama gushika Gitega. Murakibuka. Niwe yakabakuye kumuha amashi menshi. None ubu saa 6 y'ijoro, saa 8 y'ijoro uzabumva ngo ndigiriye I Bujumbura, ubundi ngo ndigiriye Gitega. Uyu yaritanze atiziganya. Akikagwanije kajya kagwe kategera imiduga. Hacaba kandi kagwe mu Rusera no muri zone Shombo haji Muramvya nyene. Kibinka. Nako nyene yahemutse agatujije uno munsi bibereye mu mahoro bose. Murumva yuko yitanze atiziganya. None rero nawe duca tumuha ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Abanyamuramvya ndazi ko mumuzi ariko arubaka n'ahantu hazohora habera amanama Muramvya. Twara tubura aho tugira amanama niwe ariko arahubaka. Murumva yuko nawe nyene no muntu aribereye akora neza. Mugabe irumvikana arinda yihebera igihugu ntiyoreka kubaka. Akakazamuza ngira ngazoca kurako n'agasima ko gushira kuri ya sare. Yarakunda igihugu gose uyu. Hakwa bene igihugu bamererwa n'abavuga ati mvuma amazi agupfa imbere ya vyose. Yarerekanya akarorero. Uwa gatatu duha ikidari cyo kwitangira igihugu ni Major de Police Ndayisenga Claudine. Baba fasoni rero uyu mufasoni Major de Police Ndayisenga Claudine ni ntwazangabo yanonosoye ivyigwa vy'ubuhinga bwo kugwanya ubugizi bwa nabi bamwe bacisha mu buhinga ngurukana bumenyi. Yagiye kwiga abanyeshuri 80 bavuye mu bihugu birenga 25. Abo wa mbere mu gihugu ca Misiri umukuru w'igihugu aramuraba aramutangarira acaramuha agashimwe. Muga ivyo nibisanzwe. Yaciye avacaja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agiyeyo naho abarurangiranwa muri bya vyigwa byo kugwanya ubugizi bwa nabi bwo gucuruza abantu. Muga b'abarundi b'ibitorero nababwira ntako batagize ngo bamuhanure ngo ahunge kwashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe babwira ati nzokwemera mfira igihugu. Aragaruka kandi yarafise abagoma bamuhanura ngo heba uwigire muri Amerika. Yashitseyo aragaruka. Ico caba ikimenyetso cerekana gukunda igihugu. Muravyibuka yuko je hari nabo twajanye bagatoroka. Kandi bacavuga yuko mu Burundi ari umuriro kandi bajanye n'umukuru w'igihugu. Leta yabarihiye indege bakajana n'umukuru w'igihugu iryo teka bakarironka bakagitesha. Nimwibaze. Nawe akaronka iryo bakwe ryo gushikayo agaca yigarukira I Burundi. Yakoze ibintu byobera akarorero abandi barundi mu mugambi wo gukunda igihugu. None nawe nyene tumukidari cyo kwitangira igihugu c'intwazangabo n'akazamuzo k'umuriyoni n'ibihumbi 500.
murabona ko akiri muto aracakora ubugira kane duha igitari cyo kwitangira igihugu ni Major Ndayikeje Emmanuel SS 1928 de matricule. Iyi ntwazangabo ngira ngo murayizi kuko aho Gitega hoho niho yakoreye cyane. Wenyene uyu kugira atera iteka igihugu cy'u Burundi yarafashe umugwi wiwe ibatayo arayitegurira ati jengira ntegure ibatayo izoja gutera iteka igihugu cacu mu gihugu ca Somalia. Atako abari wabijanira baragwanya umwasi gushikaho yakomeretse inshuro zibiri zose aranka kuva mu ngabo ati jewe naho nkomeretse mu mvurira hanyene ngomana n'ingabo zanje akomeretse kabiri kose abandi bakomeretse bacavuga ngo nje mwikonje ngo ngende kuvurirwa handi simfe muga wewe yavuriwe mu ngabo inshuro zibiri zose bamurasa mugagumayo kugira ngo aguma aremesha ingabo ziwe hanyuma umwasi yaramunesheje aramwaka ibigwanisho bitari bike gushikaho ubu baramwivuga bose. None rero natwe si twebwe togera tutamushimiye yarateye iteka igihugu cy'u Burundi muri ubwo buryo. None rero twamuhaye ikidari cyo kwitangira igihugu c'intwari n'akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi 500. Kandi rero nagira ndabatera inkuru twaciye tumuduzi pete kubera yerekanye ko abikwiye. Ubu ni Lieutenant Colonel yamaze kujyambara ejo niho nari musinyira namwe ni mwamushaka kuduga koruko zamurarabiraho benda babwire urosi pete muri mwene ubu buryo aha ntugire ngo ni komisionema aca mu promotionere yabo baronkeye rimwe murumva ko aciye aduga kandi ni byiza cyane. Hariho uwundi narababwiye bariko bambwira uwundi muntu twahaye amanota uno munsi yaritanze ni Bihome yitwa Caporal Nduwayo Jean Claude matricule yewe ni HR de 29 uyu musirikare ndababwiye ko ni Bihome bari mu gihugu ca Somalia. Murazi yuko bajya bigira iterabwoba bakora uburyo bwose kugira babanze kwica intwazangabo zitwara abandi. Uwo mushababu yariko akoresha inkoho imwe irasa n'isazi ari mu giti yinyegeje. Uyu Caporal Nduwayo Jean Claude abona ataka kibigira no kuva yamubonye hajyagira arekura urusoro aca henura shebuja umushefu wiwe aca bari waraswa. Hanyuma Imana irakinga ntaco yabaye mugabo ararokoye umushefu. Iyo umushefu yapfa murumva ko kompanyi yose yari gushora gucineshwa mugabo yaremeye yaramwigura aca aramuhenura hanyuma uwarasha carasawe. Tugira rero Imana nayo kiramuhezagira ntaco yarakomeretse mugabo yarakize. Murabona ko ari umugabo akomeye kandi no akiri ku rugamba. Murumva ko ari intwari ikomeye. Uwo rero twamutoye uno munsi mu gitondo ntibari baramuvuze neza. None nawe turamukeje kuko tumuha ikidari nawe nyene cyo kwitangira igihugu, ikidari cy'umujumbu, hama tumuha akazamuzo ko miliyoni n'ibihumbi 500.
rero certificate yiwe ntitwari bwayikore mugabo akazamuzo koko ngira ngo arakaronka hanyuma ibindi azoca babimuherezeje. Aba nibo baza baraba akarorero nababwiye ubu nukuza turaba akarorero. Hama rero nshitse ku mugabane w'abakunda Uburundi. Muri abo rero bakunda Uburundi turafise umupfasoni Ambassadeur King Motso Nomi Jolobe no umupfasoni aserukira igihugu ca Afrika y'Epfo mu Burundi. Numuserukizi mwiza cyane ku buryo yatevye amera ahubwo nk'userukira Uburundi muri Afrika y'Epfo. Murazi igihugu ca Afrika y'Epfo ivyiza cakoreye Uburundi kuva turiko turarondera amahoro duhereye ku mukambwe Nelson Mandela